Intastartupa. Intastartupa. Mama, tuko vizuri huu mwaka. Rusha. Chichi, acha vitesi maximale yako hiyo. Bena. Fika. Haraguchi. Jisita nanenga ipoto. Achanenga ipoto. Ukitoa mkono tu nyuma. Utaona tu mkono wako wa gauche ndio unapita kubalo. Huyu utatoka mbali utacheza. Mimi nikifika tu hapa niko tu hapa pop. Naenda barangu na. Utaona zote niko hapa nini? Niko zikamata. Yes, Nikurio. Yes, Nikurio. Mama. Twende. Chu. Yeso. Mama. Irusha ije papi. Jo. Yes, Justin. Sasa simama. Come Justin. Come. Yes, Justin. Sasa simama. Justin. Jo petit ici. Jo. Yes, sasa. Twende. Come on. Look at Kodebo. Wow. Sasa simama petit. Courage. C'est bon ça. Twende. Jo. Kulia. Come on. Allez go. Jo. Jo. Wake up. Wow. Come on. Sasa simama wewe. Yes. Pita direct. Chu. Wow. Sasa Jo. Wake up. Wow. Good job. Jo. Sasa twende. Chu. Wake up. Watch it. Go. Welcome to the second one. Come on. Pita direct. Cha. Sasa twende. Yes, wake up. Bien joué. Chop. Yo Miranda. Formação mapema. Nice.
Karibu. Anza huko Chichi, anza huko Biobi.
Bukuru Samir buherutse kwiyunga n'umugwi wa Interstar uvuye muri Aigle Noir, mbega adaptation yawe uri kwibona gute muri no mugwi? Ya ijambere ndashima Imana ubwo ngene tangiye entraînement nkomeye kandi naronse yindi equipe. Ya nico cyambere navuga yuko nshimira Imana. Ama adaptation ni buke c'est parce que ni jewe negerezwa kwiyintegra muri systeme ya coach. Si coach ashobora kwiyintegra muri systeme yanje, ni jewe negerezwa kwiga ico coach ashaka. Iyo umukinyi kugira ngo aje muri equipe hariho ivyo baganira, ariko rero nawe ico abashaka ni iki kico cyaratumye uja nko muri Interstar? Ya icambere navuga yuko niyo equipe ya mbere yatanguye kunyiyumvirako. Ya kandi impamvu nayijemo numvise ama vision ajyanye n'ivyo jewe nshaka. Kubera bambwiye yuko nze ukina kugira ngo dufashanye anytime ninaronka equipe yo hanze ashobora gusohoka. Inyuma ya periode yawe itari imeze neza muri Aigle Noir, tuvuga yuko Interstar ishobora kugufasha gusubira kuri rwa rwego nawe uvuga ati ubu naradugije urugero. Ya ivyo ndavyizera cyane. Ni irihe hangiro rya ofisi uyu mwaka nko ku giti cyawe? Ya ihangiro mfise icambere nuko nosubira kandi kugera kubaho top. Ya nkabaho top nkafasha umugwi wanje n'abari bamfitiye icizere, nkasubira kandi nkagarukana icizere ku bafana, ku bantu bankunda, ku bantu bakunda kuraba umupira wo mu Burundi. Ni iki wo kwizeza abafana ba Interstar? Ya ico no kwizeza abafana ba Interstar nuko izina rya Interstar ryari rihari mu myaka iheze. Risubiye kandi kugaruka. Muri uyu mwaka bazobona yindi Interstar atari biteze. Watoto wa mjini mko mnakuja kutizama timu yenu kwenye mazoezi. Unaona aje mazoezi ya timu yenu? Kwa sasa timu letu imejipanga vizuri na mazoezi yanaridhisha kinyume na miaka miwili mitatu za mitano ya nyuma. Msimu ujao unaona mtatoboa kweli? Kwa msimu ujao tumepangilia timu zipigane nafasi ya pili kuteremka. Yeah. Ukitizama timu ni kipi kinakufanya unakuwa na matumaini unasema tutatoboa? Nikitazama kwa kikosi ambacho kimesajiliwa kwa huyu mwaka kinaridhisha na kinafurahisha. Ukitazama tuna wachezaji wana uzoefu mkubwa. Tungelinganisha kuna wenye wamepitia timu la taifa na timu zingine kubwa. Ya tunajipa matumaini tukitazama na viwango ambavyo wako navyo. Kama tuna mchezaji kama Cedric Amis, tuko na mchezaji kama Shimiri Mana Jospe, tuko na Kagabo, ni wachezaji ambao wanavutia. Wafana wa Interstar wengi wao walikuwa wamesha poteza matumaini kuja kusupport timu yao. Unaweza kuwapatia message gani kusema warudi? Kwa kweli ningewaambia ni kwamba timu imejipanga vizuri, ina wachezaji vizuri, wazuri, uwezo upo, mbinu zipo, itatumika kiasi na chochote kile kinawezekana upande wetu si wapenzi ili kuonekana nafasi nzuri na inshallah tutafikia. Coach Akeza Sport yabagendeye mu myimenyerezo yo kuri centre technique mimezi zitangura yo kwitegura umwaka wa 2026-2027, imyimenyerezo ikigenda gute? Novuga ko imyimenyerezo kiragenda neza naho mu ndwi heze tutashoboye gutangura na effectif yacu yose. Ngabo kuri kano kanya plus de 80% barahari, kiretse abagiye baragira amashoke, bagize ububazo, ababuza abantu renke sa. Donc mu turabura ama zitatu ngarazone nuko nka Cedric yagize ikibazo ejo tuze kuri entraînement itarababara. Ngabo bundi ya plus de 80% effectif turi ikirakora. Wavuze Cedric Amis, abarundi abitege yuko Cedric Amis azobandana na Interstar rero? Atagihindutse nibaza ko ari muri plan zacu, atagihindutse baza ko turi kumwe saison prochaine. Twarabonye Interstar mino misi iri active ku ma réseaux sociaux barerekana abakinyi bashasha basinyishije, hari uwo bagisigaye batarerekana
canke recruitment zaraheze ubakinyi mufise atari abo bagize ikibazo bose barakwiye? No kuvuga ko twahejeje turacasigaje place nka zibiri, turasigaje mu place yo mu ataka do point, turasigaje mu na place y'undi mweriye umwe, uvuga ko izo place dusiganye no mu 3e gardien. Coach, abanyamuji barakumbuye kuba mu bibanza vya mbere ndetse bakanatwara n'igikombe. Ugerageje kuraba wavuze ko 80% ari sawa, uravye umugwi ufise urabona ko ivyo uzogera ko mu mwaka uza? Nibaza ko uravye ingene umugwi wubatse usa n'umugwi uriko urahindura statut bivanye nuko yawe uriko iyindi myaka na effort uburongozi bwashizemo mu buryo bw'abaje twarondeye. Nibaza ko natwe turi mu bakandida kwemera umwaka wa mbere kujya gutwara igikombe biragoye, ariko natwe turi mu bakandida bashobora kurwanira igikombe numva ko dukinira purumenti, kandi nibaza ko Imana tugiye imbere ubwo bushobozi. Ndabona ko muri groupe dufise ubwo bushobozi turafise bwo kuza mu bagwanira igikombe natwe. Iyo umugwi uri kuriyubaka cyane abafana pression iba nyinshi ku mukoca ku bakinyi ati mufise effectif nziza uri umukoca mwiza utegeza kuduha ibikombe mutegeza kudushikana kure, mwoba mwiteguriye gukora kuri iyo pression y'abafana? Pression uko bigenda ima equipe imaze guhindura statut nkuko nibaza ko na pression kuko ntaje na ubwanje ya personnellement ntabwo umwaka wa mbere nubwo washyizemo 10 miliyoni batandakwemera kwigikombe n'ikigogo, equipe nayo urayitegura usaba kufise nabo bajere beza ugasaba kwifatigiye kubategura. Mugabo igice nemeza ni kimwe nuko equipe bikiraja mu guhindura statut kuja muri ubwo rwego rw'ama equipe ashobora kurwanira ibikombe. Mugabo gusezerana igikombe kuri saison ya mbere iyo pression n'uburongozi bw'amaye akazi nibaza ko ivyo navyo nigeze nemera. Tugushimire canke wemeye iki wewe? Nemeye ko tuza mu bibanza by'imbere tukagerageza no muri coupe du président mu makupe yose kuja imbere. Nka coupe du président ushaka kwisezerana usezera coupe du président ujya guhenda abantu kuko igikombe gira ama surprise mushaka kugera match makakuramo afite niviri hasi atari kuri niveau yawe. Ngaco nemere ko tuzogereza kubaka equipe z'ukuri competitive ama tukagwanira kuza kurondera kuja muri big four igikombe saison ya mbere ntabyo nasezerana byo sezerana byo natanga. Murakoze cyane. Murakoze. Haben wir